Turabaramukije cyane bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Amahoro y'Imana niyo tubipfurije ubugira kandi mushishikare kugubwa neza. Turabaye kandi ikaze muri kino kiganiro kigizwe n'indirimbo y'amajana 327 mu gitabo c'indirimbo zo guhimbaza Imana mu Kirundi. Twagomba kuvugana kwa hano majambo imbere yuko tuja dusenga Imana, mukamuteramenya na jewe ijambo Imana iramba nkuko mubibona kandi nkuko mubimenyereye. Ni jewe nama ndabatunganiza kandi nkongera nkabashikiriza kino kiganiro igihe cyose kiba categuwe. Muri no misi tuko turifashisha rero ikiganiro igitondo gishasha, kubera yuko gisa n'ikibangutse mu bijanye no kutamara umwanya muremure cyane nka wa mwanya inyigisho zo mu kiganiro umutsima w'ubugingo zamara ugasanga kumbe ni isaha canke isaha irenga. Dusoma no majambo rero duca tuyasangira, avuga ngo naho ibihuhuta vy'amagorwa vyontera cane impande zose, nabonye aho nshobora kwihisha mu maboko y'umwami Yesu. Reka dusubiremwo, naho ibihuhuta vy'amagorwa vyontera cane impande zose, nabonye aho kwihisha mu maboko naho ibihuhuta vy'amagorwa vyontera cane impande zose, nabonye aho nshobora kwihisha mu maboko y'umwami Yesu. Igitero ca kabiri kivuga ngo naho yondungikira amarushwa binkumbuzi iwacu mw'ijuru, Imana itwigishanya urukundo ntahiduhanisha uburake. Igitero ca gatatu kivuga ngo umwansi wacu niwe Satani, naho yontegesha ubugunge ndazi ko ibimeze nk'ibinyica Yesu abihindura amahoro. Igitero ca nyuma kivuga ngo iyo nikoreye umusaraba naho umubiri wubabazwa, Yesu aziga mu mutima wanje nta kizotwara umwana wiwe. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, kuno musi ni ano majambo twagomba gusangira. Ni umuririmbyi yaririmbye indirimbo ashimangira ku bijanye n'ijambo rivuga ngo arampisha, Yesu arampisha. Aha mu Congereza aho bavuze ngo he will hide me, azompisha. Abivuga muri kazoza ngo ninahura n'ibi azompisha, naho vyoshika nkahura n'ingorane azompisha. Imana yacu nihimbazwe. Aha rero ngomba yuko dushimika kuri iri jambo nyene rivuga ngo Yesu arampisha. Bene data, turi mu bihe kandi si bino bihe byonyene, ibihe niko vyamye, ibihe vyamye bigoye. Uretse ko kumbure bishobora gushika ubu bikagorana cane rwose gusumba uko vyamye kera, kubera ko ibintu vyabaye nabi vyadabutse. Turi mu gihe kigoye, mu gihe c'iherezo, mu gihe novuga ngo kidasanzwe, aho akaguruka kajya kandi ugasanga kumbure abantu novuga ngo ububi bwararushirije uko bwamye kera. Ariko mugabo turi mu bihe kumbure bitoroshe, ibihe bigoye, ibihe duhura n'intambara, ibihe duhura n'amakuba, ibihe duhura n'amageragezwa, ibihe duhura n'ibitunaniza n'ibidusubiza inyuma. Ugasanga udafise inkinzo, udafise aho wihisha, udafise aho winyegeza, udafise ikigukingira, ikiguproteja. Ugasanga mu by'ukuri ntiwomana kabiri. Ariko mugabo uyu muririmbyi atwereka ingene Yesu ajoua le rôle protecteur, akina ku nimero y'umuntu akingira, y'umuntu acunga umutekano, y'umuntu amukingira impanuka, amukingira ingorane. Yerekana ingene Yesu ameze nk'inkinzo kuri we mu gihe cy'ibihuhuta vy'amagorwa, mu bihe vy'intambara, mu bihe vy'amarushwa, mu bihe vy'amagorwa, mu bihe bimuruhisha. Ariko yerekana yuko Yesu amuhisha. Imana yacu nihimbazwe. Narasomye amajambo nsanga Satani amwe mu majambo yabwiye Imana, ariko yerekana Yobu ko kumbure hariho impamvu zituma yubaha Imana. Harimwe amajambo avuga ngo mbega none yoreka kukubaha gute
ko wamuzitiriye uruzitiro rw'amabuye, afise itunga, afise abana, afise abakozi, afise ibirara hanze n'ibirara mu nzu. Yobu ni nkaho yariko yereka Imana yuko Yobu impamvu yubaha Imana ni kubera afise ibitayega, ni kubera afise itunga, kubera mbere bibonekana yuko Yobu ngo yari umuntu w'umukire, yari atunze mu gihugu c'Uzi. Abantu bose bari bazi ko ari umusaza, no ko ari bambe Yobu ko ari umusaza, ko ari umwubahwa, ko ari umuntu novuga ngo adasanzwe, kuko yari umukire yatunze ku rugero rwamenyekanye, yabaye icamamare. Sinzi ko twovuga nka ba Elon Musk, sinzi ko twovuga ba Bill Gates, kumbure ngo n'abandi bigeze kuba abaguzatunga bahambaye. Sinzi ko twovuga kumbure ba Dangote ngaha muri Afrika, ndazi ko iyo bija hose ari mu bambere b'abagwizatunga bafise amahera menshi kugeza no ku rugero bimenyekana. Kandi birinze bimenyekana, kandi tuzi ko mu vy'umuntu atunze ashobora kuba ari ibitamenyekanye, murumva yuko uyo muntu aba ari icamamare. Rero Satani yereka Imana yuko Yobu kuba yubaha, ayumvira, ayikorera, aganuka ku vyagezwa, vyubahiriza akabishira mu ngiro ivyagezwa vy'Imana, ko ari kubera Imana yamuhaye byose, yamuhaye kira kintu, nta kintu na kimwe cotuma tubaha Imana. Ariko Imana nayo yereka Satani yuko Yobu atubaha Imana kubera ibintu, ahubwo yubaha Imana kubera umutima wo kugororoka kuri muri we. Imana yacu nihimbazwe. Murazi vyabaye yuko hateye ibihuta, haje ibyago, byahitanye amatungo yiwe yose, bihitana n'abana biwe, inzu zikabagwamwo, amatungo yiwe akibwa, ibintu biraba nabi. Ariko rero n'ubundi Imana yari yavuze ngo genda ibyo wewe werekanye ko aribyo bituma nyubaha, genda iryo tunga ryiwe, ibyo ubona nk'uruzitiro rw'amabuye ruzitiriye Yobu, genda byose ukumaka umutware, ariko umutima wiwe ntuwukoreka. Kuko Imana yarizi yuko umutima uri muri Yobu ari utuma Yobu yubaha Imana, atari ryatunga Yobu afise, ahubwo ari umutima. Imana rero iziga mu mutima wa Yobu ngo ibindi byose Satani biri mu maboko yawe kiretse umutima wiwe, kuko umutima wiwe ni uwiwanje. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma rero turazi yuko habaye ibihuhusi bitandukanye, ariko Yobu ngo muri byose ntiyaherereje amafuti ku Mana. Imana yacu nihimbazwe. None no muri rimwe yavuze mu gitego ca mbere ngo naho ibihuhuta by'amagorwa vyontera cane impande zose, nabonye aho nshobora kwihisha mu maboko y'umwami Yesu. Imana yacu nihimbazwe. Ucumengo ndamwiyumviriye no mubona ariko araririmba indirimbo, ari mu nzira agenda, ahageze hose, mu mihana, kumbure no muri korale, kumbure no mw'ishengero, aririmba ngo nabonye. Imana yacu nihimbazwe. Aya niyo makuru mashasha mfise. Nahora mbayeho ntafise ikintu kinkingira, nahora mbayeho ntafise umuprotecteur, nahora mbayeho ntafise inkinzo, nahora mbayeho ntafise blende, nahora mbayeho ntafise igihome kinkingira. Ariko uyu munsi sinzi ko yari yabihishuriwe, sinzi ko yabibwiwe n'Imana, sinzi ingene vyagenze, ariko ngo arabona, ninovuga ngo arerekwa, arahishurirwa, aremezwa neza ko hariho ahantu ashobora kwihisha, ahantu ashobora kwikinga, ahantu ata kintu na kimwe comukorako, mu bwigobeko bw'isumba byose, ko ariho yibereye, kandi ibibazo vyohamusanga bitomushikira, bitomuronka akabero. Imana yacu nihimbazwe. Yanka kuvyigumana rero, ashira ko araririmba mu ndirimbo yiwe, umuririmbyi aravuga ngo nabonye aho nshobora kwihisha. Yemwe bene data, yemwe abo dusangiye urugendo, nabonye aho nshobora kwihisha, ni mu maboko y'umwami Yesu. Ikiri mu biganza vyiwe, Satani
satani ntashobora kugishikira, niho honyene nohungira, niho honyene nshobora kwihisha, kuko hasumba muri ambasade y'ibihugu bikomakomeye, hasumba muri ambasade ya Amerika. Muri ambasade ya Amerika wohungirayo, hanyuma ubumwe bw'ibihugu n'ibindi bukaja amanama bukavuga amakosa bakoze, hanyuma bakagukurayo ugacibwa urubanza. Vyama vyabaye abantu bagasaba ubuhungiro mu bihugu kanaka, bwaca kabiri ukumva ngo ca gihugu bari bahungiyemwo vyabaye ngombwa yuko gitanga barya abantu, naho cari cabahaye ubuhungiro, ariko casanze hariho ibintu bibakurikirana kandi bitegerezwa kubashikako. Imana yacu nidutabare. Umuririmbyi aravuga ngo nabonye aho nshobora kwihisha, ni mu maboko y'umwami Yesu. Nabonye aho nshobora kwinyegeza, nabonye ahantu noronka ubuhungiro, nabonye igihome kitamenwa. Mu maboko y'umwami Yesu niho honyine nshobora guhungira ibihuhuta by'amagorwa, kandi birahari. Hariho igihe nabayeho ndabicamwo muga nkabura aho ndabihungira, ariko ubu naho ibihuhuta by'amagorwa vyontera cane impande zose, nabonye aho nshobora kwihisha mu maboko y'umwami Yesu. Nandi majambo rero murumva yuko araryoshe cane. Ego none rero nandi majambo kandi tudahava dutebako cane, kubera ko bino biganiro vy'igitondo gishasha twifuza ko bitomara umwanya muremure. Mu gitero ca kabiri yavuze ngo naho yondungikira amarushwa binkumbuzi wacu mw'ijuru. Iyo umuntu ari muri ya maboko y'umwami Yesu, iyo umuntu yamaze gushika hahandi, hariho urugero rwo umuntu akizwako akagera igihe ahantu n'ibibazo bimubayeko bibabaza ababibonye bakagira impuhwe, bakagira ikigongo, ariko wowe ukamengo yatewe anestesi, novuga ngo generale, ntiyumva ububabare bw'ibiko biramubako, ahubwo abo avyiganiye akaba aribo bumva bagize umutwaro. Ariko wewe kubera ko ubugingo bwiwe buzitiriwe, kubera ko ubugingo bwiwe buri mu maboko y'umwami Yesu, ugasanga umengo ntaco bimubwiye. Rero muri kino gitero ca kare yavuze ngo naho yondungikira amarushwa, ahubwo aho kunca intege, aho kunca inkokora, ayo marushwa atuma nkumbura iwacu mw'ijuru. Avuga ngo kuko Imana itwigishanya urukundo, ntahiduhanisha uburake. Niba yaduhanishije uburake oyaye, ahubwo binkumbuza iwacu mw'ijuru. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Harashushe, hari amatara menshi ngana mutayabona, ibiyaga rero biriko birayaga. Igitero ca gatatu yavuze ngo umwasi wacu niwe Satani, naho yontegesha ubugunge, ndazi ko ibimeze nk'ibinyica Yesu abihindura amahoro. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro. None rero burya icomeye indirimbo ukayigira iyawe, ukumva yuko ukwiye kwegera Imana cane, ukwiye gusenga cane, ukwiye gukizwa cane, ugashika ku rugero wumva yuko Yesu ariwe ari au controle, ukumva ko Yesu ariwe ari kunganje, ariwe aganje, ariwe ari ku ngoma y'ubwami mu mutima wawe, ukumva yuko Yesu ari wajejwe vyose, ukumva yuko wewe utaciganza, Yesu wamuhaye byose, ivyumba vy'umutima wawe byose ari wabiganza, ari wabikontorora, ari wabishira ku murongo. Hanyuma akagera igihe wumva yuko naho umwasi wawe Satani yoba yagutegesheje ubugunge, wumva yuko wifitiye icizere yuko ibimeze nk'ibikwica, vya bindi abantu babona ko bigiye kuguhitana, ahubwo Yesu we wabihindura amahoro. Aho rero burya si uwari we wese, biravana n'urugero uriko mu gukizwa, mu kwinjira mu Mana. Urugero winjiye ko muri Yesu rurafise ico gwinfluence, rurafise uruhara kugira ngo bikunde hagere hano hantu uvuga ngo ivyo abandi babona ko bigiye kunyica,
Yesu abihindura amahoro, ntagenda nemye. Imana yacu nihimbazwe. Igitero ca nyuma yavuze ngo iyo nikoreye umusaraba naho umubiri ubabazwa, Yesu aziga mu mutima wanje nta kizotwara umwana wiwe. Imana yacu nihimbazwe. Ikitabirizo nico tugomba dusozerereko mu ntumbero yo kudahava duteba cane. Ikitabirizo kivuga ngo Yesu arampisha ahoramisha aho atamagorwa yonsanga. Yesu arampisha ahoramisha yampfumbase mu kuboko. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, burya rero intambara ucamwo nimba uhora wumva uri kuzicamwo wenyine, amagorwa umaze iminsi ucamwo nimba wumva uri kuyacamwo wenyine, nimba ububabare bw'ibibazo urimwo ubwumva 100%, nimba utumva indemeshanyo ivuye ku Mana, nimba wumva uri kubicamwo wenyine, nagomba kukubwira yuko hariho akantu gahaze, kuko uyu mwami Yesu tubonye ngaha. Uyu muririmbyi yavuze ngo nabonye aho nshobora kwihisha mu maboko y'umwami Yesu. Uyu mwami Yesu ni koko ibigerageza abantu, ibibabuza amahoro ntibibura kuza, ariko mugabo abana nabo iyo bari mu nzuzi zigomba kubarengera, abana nabo akavuga ngo n'inzuzi ntaho zizokurengera kuko ndi kumwe nawe. Abana nabo uko bukeye uko bwije akababwira ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Rero nimba wumva umenga uri kubicamwo wenyine, uraraba kutagiye kure y'iyi nkinzo, uraraba kutiganye ukihebura, ukaranduka umutima ugacika ivutu ugacika inkokora, bigatuma uba kure yiwe. Kuko ibyo uri kuracamwo hamwe wobicamwo umugabo ukaguma muri we, ntuve muri we, ntuve mu maboko yiwe, ntuve mu biganza byiwe, ndakubwiza ukuri wobicanamwo amahoro menshi, kuko niwe mahoro yacu. Imana yacu nihimbazwe. Birashoboka yuko rero impamvu uri kurabicamo kumva Imana iri kure yawe, ahubwo ari kubera uri kubicamwo wenyine. Ariko mugabo hamwe wogaruka ukamugarukana kw'icizere, ukavuga ngo nsanze intambara ndiko ndazigwana jenyine, kubera yuko hariho ubutware ntaguhaye, nariganyiye, narihebuye, nakwizeye yuko wewe ushoboye gukontorora byose, narakugaye, naragusuzuguye, sinagushize ku ntebe y'inganje mu mutima wanje. Hamwe wobwira Imana gutyo, yocikubabarira amaganya wagize akakwigiza kure, ubwoba wagize no gucika ivutu byatumye bakure y'Imana, ibyo bigakurwaho mugasubira kwemerwa n'Imana. Hanyuma rero nawe rero agaca guhisha ibyo ucamwo byose, ugasanga Yesu abihindura amahoro, naho abandi baba babona ko bigiye kukuyongobeza. Kandi abantu bimeze gutyo nabahirwe, kuko intambara zose bagwana bazigwana bari kumwe n'Imana. Imana yacu nihimbazwe. Ngo dusenga Imana. Murabona ko n'amatara acamera nk'ayacika, naho kumbure hariho irisanzu risharirwa ngaho oya, ariko ndazi ko mubona yuko umuco uhindutse, ni kubera ko amatara acitse. None nuko dusenga Imana. Sinzi ngene nawe muri no minsi bimeze, ariko ubwira Imana ngo Mana ndagomba gusubira kwa mu murongo mwiza, kandi acagusubiza mu murongo mwiza, hanyuma abeho aguhisha. Mwami Yesu, tugushimiye cyane kubwana majambo twumvise uvuganye natwe, uganirije imitima yacu. Turagomba gusubira kuba mu bwihisho bwawe, turagomba gusubira kuba mu biganza byawe, turagomba gusubira kubana nawe. Tumaze iminsi duca mu ntambara, hanyuma tukabona umengo turi twenyine, tukiganya, tukihebura, ibiduteye byose bikadushikira 100%, ariko tumenya yuko uri mu maboko yawe, mu biganza byawe. Yewe mwami Yesu, aba yaronse hashobora kwihisha muri ico genda ibihuhuta byohuhuta, ntaco bishobora kumugana. Na rero turasenze imbabazi zawe zituboneke ko umuntu wese asenza avuga ngo Mana narihebuye, Mana nagerereye kure yawe, Mana nsanze utakiri inkinzo yanje,
rero ibyatumye utaba inkinzo yanje ndabyihanye byose umbabarire hanyuma nemerwe nawe uyu muco umuguza kw'imbabazi ibisigaye ubare n'umukunzi wa kino kiganiro wese ahagiye kwirigwa umugirire neza ivyari imisozi mu ruhanya mwami Imana ubihindura ibiyaya arengana neze urakoze kuri Imana usubire ushireho impamvu zo kunezerwa ushireho impamvu zo kumva amahoro muri no mitima yarirushe kandi yariremerewe mu izina ryawe gera Kristo Yesu no tuvye tuvyizeye amen.